Imfashanyo y'utwuma amajana 408 proteze auditive dufasha abagendana ubumuga bwo kutumva niyo yatanzwe n'ishirahamwe Karebe gitaho abagendana ubumuga bwo kutumva kw'ishuri Efata ryo mu Maramvya muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kumva neza usanzwe uhimbazwa kuwa gatatu ntwarante uko umwaka utashe. Urongoye ishirahamwe Karebe avuga ko hambavu yo gutanga utwo twuma basanzwe bafasha no kuvura indwara zo mu matwi. Twasanze gufasha abantu bagendana ubumuga bwo kutumva no kuvura indwara zo mu matwi bidaherera mu gutanga amaproteze kuko barakeneye kuvurwa kandi bakavurwa neza. Ikigo Karebe cace gitanguza amaformation, turatanga formation ku baganga barenga 50 n'aba infirmiere barenga 50 aho hari umwaka wa 2022. Inyuma yaho twaciye turungika abaja kwiga dufashijwe na Starkey Foundation abaja kwiga ubuvuzi bwo mu matwi. Ubu turafise batatu babinonosoye mu gihugu cyose, baracari batatu ku bantu miliyoni 12. Murumva ko hakiri agahazi. Aba ORR dufise ngaha mu Burundi umwaka uheze twari dufise aba ORR 9, mugabo ubu hari abamaze gusubira kugenda, ubu dusigaranye 8. Ni kuvuga ko bashobora bategerezwa kwakira abantu miliyoni 12. Aho ndasaba ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu ko bwohashira inguvu naho mu bisata vyerekeye ORR kugira ngo abagwayi babitura bashobore kwakirwa. Turifuza ko ibi bikorwa turiko turakora byoshigikirwa n'abantu benshi. Turabona ko hakira gahaze kuko abaganga batatu baba audioprothesist n'abaganga 8 baba ORR baracari bake. Turifuza ko bosahiriza cyane kugira ngo no mu bitaro bito bito by'amakomine mu ma centre de santé hashobore kuba hari n'imiburiburi umuganga ari formé muri soins de base, soins primaires de l'oreille et de l'audition, kugira ngo abo baganga bashobore gufasha abantu bato bato banyarucari. Ivyo rero biri mu migambi twihaye guhera uno mwaka wa 2024 gushika muri mwaka wa 2026 ko tuzoba dufise n'imiburiburi abaganga 150 baronse izo nyigisho zo kuvura indwara zo mu matwi n'indwara zo kutumva neza. Kigira kabiri kiri imbere cyane no kiri mu migambi y'imbere nuko hoba ishuri yigisha kuvura indwara zo mu matwi kugira tugire abahinga babishoboye bashobora kubikora, ko urumva tugifise abagwanga bake n'ubundi ntambamyi zizoguma tuzifise. Turifuza rero gushinga ishuri ry'akarere bizokwakira ndetse kuko ikibazo dufise si c'abarundi gusa, haba no mu bihugu tubana imbibe, haba n'ibihugu vya kure barafise ikibazo c'abaganga baba audioprothesist. Dufise ishuri imwe muri Afrika iri muri Zambia ibaforma. Turifuza ko haba yindi muri Afrika izoba mu Burundi, kandi twifashanije mwese ndazi ko tuzobishikako. Kubera ko utwo twuma dusanzwe tuzimvye, abo bagendana ubumuga bwo kutumva basaba leta ko yoshira kuri mitiwere utwo twuma. Aha bakavuga ko kamwe kagugwa amafaranga agera ku miliyoni 2 n'igice mu mafaranga y'amarundi. Kuva mu buto bwanje naho niza amashuri ngaheza na kaminuza naramanye ingorane yo kutumva. Ndibuka neza nkiri umwana mutoyi niga muri primaire mu ya 4 nabaye wa mbere, mama magaca avuga ngo mbega nakabaye wa mbere gute ngo kandi atumva. No kuvuga ko hari hatanguye akantu ko kutumva mugabo naco bari bashoboye. Aho mariye kuduga mu mashuri yisumbuye ndisuzumisha, ndabandanya ndisuzumisha, naco bashoboye gushikako. Ndabandanya kandi mugabo nguko musanzwe mubitse, iyo umuntu amaze gufatwa n'ubumuga ntabonwa neza. Mu gihe rero atabonwa neza, naho tugiye turabona abantu bamwe bamwe baduha inyumviro, je ndazita inyumviro les aides auditives. Jewe ndibuka neza ko natinya kuyambara, nkagenda mu isengero agerageza ngasokoza kugira ngo ntikaboneke. Ariko ubu kubera amaze kubona amashirahamwe yitaho ivyo bintu,
kandi bakadufasha bakatwakira neza. Jewe rero narahavuye ndarengana iyo stade yo kwinyegeza kubera nagerageje nkipfuza, narashoboye gukora akazi mu kazi bakanyorohereza, baramfasha byo mu mutwe ko nari ndabizi. Mugabo echange muri sare mu nama canke hageze amaseminaire nyigisha, hageze gutanga ibibazo bakanyandikira nyishura très rapidement. Murumva ko bamfashije. Twohanura yuko abafise abana boza barabashira habona nk'uko abo bandi bashoboye kuja habona, tukabona yuko uri mu kazi canke uri mu ishuri yisanga. Tugasaba yuko itoba initiative gusa ya Karebe na Starke, mugabo na leta yacu y'u Burundi kadufasha maze ikazotwunganira ko gushika ubu hari abo twaza, hari n'abavuye imuyinga bari muri ryo shira benshi turi rero. Tosaba ko gushinga intaho uyu munsi birashoboka ko umuntu avugwa kandi akabaho neza. Nivyo maze kubona ko murumva ko natangwe va kera, kandi ryo shira hamwe turabikora, mugabo na dufise uburyo bubi. Ese yaba umunsi uri izina leta yacu y'u Burundi yo dufashije kubwuma burazimvye cyane na mamiliyoni, murabizi, bakadufasha bikaja kuri mitiweli tuvuge n'urugwaruka rwacu rugakura rworohewe, vyoba vyiza gusumba. Uwaserukiye ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu amenyesha ko ihangiro ry'ubwo bushikiranganji ari iyo kugabanya indwara zifatira mu matwi gushika ku gice kimwe kwijana. Anahamagarira abarundi kwirinda ibikoresho mbabazanyumviro hamwe no kwisuzumisha hakiri kare. Guhimbaza uyu munsi nakaryo rero keza ko guhimiriza abenegihugu bose ngo tumenye ko indwara n'ubumuga byo mu matwi ari intambamyi ku magara meza n'iterambere rusange. Umwenegihugu yomenya ko kwisuzumisha indwara zo mu matwi hakiri kare, kwirinda ibikoresho mbabazanyumviro, ukinga gukoresha ibikoresho bisinzikaza amagara yo mu matwi nko mu bibanza by'amakoraniro, mu masengero, mu biteramo no kubuzi. Kwirinda ahari induru nyinshi bishobora gufasha cyane kuzitira tutaronegwa. Ishuri Efata ryakiriye ivyo birori rireze abana bagendana ubumuga bwo kutumva. Mu buyobozi bw'iryo shuri bakamenyesha ko bafise ikibazo cyo kubura amazi, ibarabara ribi rihashika, bagasaba no kuronswa imisegetera kuko akarere ririmwo kagwiriyemwo imibu.